Shalom shalom ni Yakanan. Aho hejuru umutwe w'amajambo uravuga ati mbega abitwa abaroma uyu munsi canke ubu boba ari bo imvukira za Roma canke se ni Esawu yigaruriye Roma akayihindura igihugu ciwe. Ico nico cigwa tugiye kurabira hamwe, uza kwifashishwa ivyanditse vya Daniyeli igice ca 11 kuva ku murongo wa 4 ariko tuza gusoma umurongo wa 30 no 31 gusa. Hanyuma turisunga igitabo ca Jasha, turisunga abandi banditsi nk'uwitwa Robbie Louise Ginsberg n'abandi banditsi n'ibindi bitabo, igitabo c'Abamakabizi, kugira ngo dushobore gushira hamwe twerekane yuko abaroma abo bawuzi ko ari abaroma uno munsi yuko atari bo, ahubwo igihugu c'Uburoma cari igihugu ca Yafeti. Reka rero munkurikirana. Dusome Daniyeli igice ca 11 ku murongo wa 30. Kuko amato y'ikitemu azomutera, azostuma atinyirira amagara asubire inyuma, azoshungumirirwa isezerano ryera akore nk'uko yigombeye, mbere azosubira inyuma, azosubirayo ashire umutima ku bataye isezerano ryera. Abo bataye isezerano ryera ukomeje ugasoma 31 ni abayasharani. Uravye hejuru ku murongo wa 39 ushatse kuhahera harakwereka neza yuko ico gihe amato ya kitemu yatera yari ariko atabara mwene se ariwe Mitzrayim, kuko yari yatewe n'abaperesi aribo barimwo aba Esawu, nk'uko ivyanditse bitubwira. Hanyuma rero uvuga uti none ni gute kitemu woba wemeza yuko ari umwana wa Yafeti kandi ari Umuroma? Usomye muri Septuagint Bible bakubwira kitemu bavuga ko ari Romans, ni Umuromans. Ariko usomye muri Bibiliya batubwira zishasha dufise ubu baca bakubwira ngo ni kitemu. Kitemu gaca bari umwuzukuru, umuhungu wa Java umuhungu wa Yafeti umuhungu wa Isaac. Hanyuma rero Yafeti agacaba mwene wabo na Yakobo, kandi Bibiliya itubwira ngo abo bantu babiri Yakobo na Yafeti bazovamwo cyane bazira yuko bafise isezerano, kuko murazi yuko Yafeti yabwiwe ko azoba mu mahema ya Shemu, urumva ararusha abandi akabuhengwe. Ariko rero katurabe usomye Genesis mwitangura igice 10 ku murongo wa 2 bakubwira ngo abana ba Yafeti ni Goma, Magogi, Medai, Javan, Tabal, Mesheki, Tiras. Umurongo wa 3 bakubwira ngo abana ba Goma ni Ashkenazi. Goma twarabonye yuko ari Ubwongereza, twarabyize twabonye yuko ari Ubwongereza, ntabwo ari Ubwongereza, ni Ubujerumani. Ubujerumani bwo bwavyaye Abashkenazi, Elifaruth and Tagamar. Hanyuma bashaka kugira ngo abana ba Java twabonye yuko ari umuhungu wa Yafeti agira 4 ni Elisha and Tashish and Kitim na Dodanim. Rero twabonye yuko uwo muhungu Kitem niwe agaruka kitwa Roma. Reka nze ndabibereye tubashirireho ivyanditso vyera biri mu ifoto kugira umuntu ashobore kuvyisomera. Saho gusa muri Daniyeli hatwereka yuko Kitem ariwe Umuroma. Tugiye mu gitabo ca Jasha, ivyo bamwe bandi bitwa ngo ni Apocalypse canke se ibitabo vyakuwe muri Bibiliya ku ntumbero runaka. Jasha 10 ku murongo wa 16 baratubwira yuko ngo
And the children of Kittim are the Romans who dwell in the valley of Canopia by the river of Tiberui, canke Tiber. Rero ngo abana ba Kittim ni Abaromans. Abana ba Kittim n'Abaroma. Urumva yuko abuzukuru ba Yafeti baba muri Roma. Uwo ni umuryango wa Javani. Javani umuhungu wa Yafeti nibo baba mu Roma, ariko si kuvuga ko abayafeti bose baba i Roma. Oya, umwuzukuru wa Yafeti yari umuroma, akaba yaraganje igihugu ca Roma. Reka tubandanye. Ushobora gucumbaza ati none canke wo kibaza ati none uyu muntu ariko aravuga ibi abivuga abikuye hehe, afatanya gute Kittim akavuga yuko akaca bavuga yuko ari abanyapeje canke se abanyasiriya, akongera akabifatanya na Esawu. Icyo tubona nuko Esawu, bene Esawu n'abanyakanani babana hamwe kuko barahana n'abageni. Hanyuma ugiye muri Daniel igice cya 11 ugasoma guhera ku murongo wa mbere, urabibona neza intambara zabaye hagati ya Egypt kugezaho mwene Yafeti aza kubanguranya ariwe Kittim umwuzukuru wa Yafeti. Rero icyo gihe hariko hagwana aba Esawu bagomba kwigarurira Egypt, ariko ntivyakunda kubera yako Kittim canke bene Yafeti bavyitambitsemo. Rero reka dusome turabe muri itanguriro 36 ku murongo wa mbere. Uru ni go ruvyaro rwa Esawu. Esawu niwe Edomu. Esawu yarongoye abanyakananikazi, Ada umukobwa wa Eloni umuheti na Eholibama umukobwa wa Ana mwene Siyoni umuhivi. Rero abo bari Esawu babana n'abanyakanani. Abakanani nabo tukaba tuzi yuko ari umwana wa Hamu. No kuvuga rero tuca tubona yuko moja kwa moja aba bantu bari begeranye. Rero turavye no mu bindi bitabo by'abanditsi barandika bavuga ukuntu ibya Esawu bizogenda, bagabisigura neza badusomera. Hari nk'umwanditsi yitwa Ernest Lee Martin avuga ngo most of the Edomite from Edom and many from the Tyre went to the west to Italy and the other places where they became the Christian. The Edomite migrated in masses to western regions and of the Roman Empire. They became Christian but retained something of their previous practices and influenced early Christianity with their pagan tradition. Rero abo kwa Edomu, uyu umugabo arabivuga umuko abivuga bagiye baba mu bice vyegeranye n'ivy'aba abuzukuru ba Yafeti, kuko baratubwira yuko aba Edomu bagiye baba muri west canke mu buraruko mu buraruko bw'Abaroma, aribo ico gihe bari Kittim canke Abaromani canke se abuzukuru ba Yafeti. Hanyuma baca bazana imigenzo yabo y'ubukristo bayimikiza mu migenzo y'abandi bantu, aho bavuga yuko ngo Christianity with their pagan tradition, no kuvuga imigenzo y'ubukristo y'ubupagani. Rero hanyuma reka turabe uwundi mwanditsi yo bavuga ibisa n'ibyo. Rero turabonye abanditsi ko bavuga, ariko reka turabe ukuntu izo ntambara zabandanije kugenda. Turabe ukuntu Kittim aba umwuzukuru umuhungu wa Java umwuzukuru wa
Yafeti yakomeje kugwana iyo ntambara akurikirana abaedomu. Tugiye muri Jasha igice 90 umurongo w'indwi kugeza ku 9 haratubwira ngo and the children of Chittim continued their pursuit of Edom, and they smote them with a great slaughter, and Edom became subject to the children of Chittim, and the children of Chittim ruled over Edom, and Edom became under the hand of the children of Chittim, and become one kingdom from that day. And from that time they could not more lift their heads, and their kingdom became one with the children of Chittim. Rero urabona yuko bamaze kubirukankana bakabakura muri Egypt, babandanije barabagwanya kugeza niwabo, mbere barabigarurira n'ivyabo vyose, abasigaye badapfuye babagira inyagano babashira mu bwami bw'abakitem. No kuvuga aba Edomu bose babaye aba munsi y'ubwami bwa Kitem, no kuvuga batwagwa n'abayafeti. Yandi majambo barigaruriwe n'abasangwa butaka. Agatubana n'igitabo ca Jasha turabe ku gice ca 60 umurongo wa mbere gushika ku 5. After the death of Joseph, Zepho and the son of Eliphaz, the son of Edom, fled from Egypt, and he and his men, and they went away, and he came to Africa, which is Danihaba, to the Angus, king of Africa, and Angus received them with a great honor, and he made Zepho the captain of his host. Rero baciye ariko Joseph amaze gupfa, Zepho umwana wa Elifazi ariwe muhungu wa Esau yaciye ahungana nabiwe bose, bahunga bava muri Egypt, baca bagenda abari bari muri Egypt bose baca baja hehe, baca baja muri Afrika no kuvuga bahungiye ku mwami yatwara Afrika yose harimo na Egypt, bamuhungira ko kugira abafashe, hanyuma arabakira. Mbere uwo Zepho umuhungu wa Esau aca mugira umuhungu wo kwa Esau aca mugira umukuru w'ingabo muba mukorera. Rero usomye igice itanguriro igice ca 36 uhereye ku murongo wa 11 barakwereka uruvyaro abo ba Zepho ba Eliphaz yuko barabana koko ba Esau kandi babaye abatware muri ivyo bihe. Reka tubandanye turabe ico igitabo ca Yasha kiguma kitubwira. Reka tuce ku igice ca 61 ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 13. And when Zepho the son of Eliphaz saw, the son of Eliphaz, mwibuke ko Zepho ni umuhungu wa Eliphaz, Eliphaz umuhungu wa Esau, so that Angus mwibuke yuko ni umwami mukuru wa Afrika yose, displayed of going forth to battle with the Egyptian, Zepho fled from Angus from Africa, and he went and came into Chittim. Kuko yarazi ivyo aba Egyptian bakora, uyu umwami Angus agiye kugwana n'abanya Egypt, abanya Edom baciye bongera bahungira bahungira intambara itaratera, bahungira ku hehe kwa muzukuru wa Yafeti ariwe Chittim. And all the people of Chittim received him with a great honor, and they hired him to fight their battle all the days, and Zepho became exceedingly rich in those days. Urabona ko kwa Chittim bongeye kumwakira, noneho bo bagaca bamugira umukuru arengeje umukuru wajejwe iby'intambara no kugwana, kuko mwibuke ko bene Esau bafise inkota. Hanyuma usomye kandi mu gice ca Jasha 61 ku murongo wa 24, and the children of Chittim saw
the vara of Zepho and the children of Shittim resolved, and they made Zepho king over them, and he became king over them, and whilst he reigned, they went to subdue to the children of Tubal and all the surrounding islands. Muravyumvishe. And the children of Kittim saw the vara of Zepho, and the children of Kittim resolved, and they made Zepho king over them. Hanyuma ngo amaze kuba umwami, babonye imikorere myiza n'ubutware bwe, bacamugira umwami w'Abakitemu, umwami w'Abaroma, umwami w'Abasangwabutaka, umwami w'abuzukuru ba Yafeti. Noneho ngo acatera amazinga yo kwa Tubale ngo amazinga yo kwa Tubale abaca baja kubigarurira, babagira inyagano zabo, abandi babagira abagore babo. N'amazinga yari yegereye aho hantu baca baravyigarurira. Uwo Edomu aba aragarutse ku butware yari yaratswe na Kitemu, noneho bamugize umutware, abaye uganza aganza abirabure, ari umu Edomu. Ni ngaho vyatanguriye. Aba Yafeti bigeze basubira kuganza ubwami bwa Edomu. Edomu yaciye yifatira Roma gushika na bugingo n'ubu. Hanyuma Abacitemu bamaze gutanga ubutegetsi bakabuha Zepho, bakamugira umukuru w'ingabo, bakamuha ibikorwa byo kubaganza byose, ngo yaciye nawe afata ingingo yo kuja kwigarurira abo kwa Tubale n'amazinga yose yarahegereye. Aho ca wibuka icyo bita Black Sea, amazinga yose yari yegereye aho hantu. None tuca tubisanga hehe mu Itanguriro gice c'10 ku murongo wa 2, niho hatwereka ko Tubali yari umuhungu wa Yafeti. Baca badusomera ngo abana ba Yafeti ni Goma, Magogi, Madai, Java, and Tuba, and Meshek, and Tiras. Ni kuvuga rero abana bande ba Yafeti. Tubali nawe ni umuhungu wa Yafeti. Rero ngo baciye baja kwigarurira utwo turere twose, bakoresha ivyo bagomba. Rero urabona yuko gushika na bugingo n'ubu nta wundi muntu yasubiye kuzwira wo mu ba Yafeti. Bo nibo baciye Abaedomu baciye bigarurira ivyabo byose. No kuvuga bamaze kwigarurira abo kwa Kitemu, baciye baja no kwigarurira utundi turere twose, badushira munsi y'ibirenge vyabo, baba ari wadukontrol. Mu yandi majambo bavuga ngo to subdue. Uravye ngaho muri igitabo ca Jasha bakoresha ijambo to subdue no kwigarurira umuntu, ukamushira munsi y'ibirenge vyawe, akagendera ku mategeko wewe nyene ushinze. No kuvuga abantu bo kwa Yafeti canke bo kwa Kitemu nabo kwa Kitemu bose barimwo, nta wasubiye kuzwira. No kuvuga Esawu yaciye abagira inyagano burundu. Reka turabe rero ukuntu umwami Zepho Esawu amaze kuronka ubwami bwo gutwara aba kwa Yafeti, yaciye yagura yigarurira abo kwa Yafeti bose, atanumwe asigaye. Reka tusome Jasha 61:25. And their king Zepho went at their head, and they made war with Tubal and the Israelites, and they subdued them. And when they returned from the battle, they renewed his government for him, and they built for him a very large palace for his royal habitation and seat, and they made a large throne for him. And Zepho regained over the whole land of Shittim and over the land of Italia.
for 15 years. Urabona rero ko yaciye abigenza, yaciye avuga ati ubu ndakomeye mbaye umwami, Edomu n'inkota yiwe. Aca afata abo kwa Tubale n'ayandi mazinga yose yarabakikuje, barabigarurira, babagira inyagano, barabatwara, babajana i Roma. Baca none hageze i Roma abazanye mu kumushimira, wumve, baca bamuha noneho bamuha ubwami bwose atanakamwe gasigaye, bamwubakira ingoro, aho kuba aca aba uw'i Roma, aba umukuru wabo abo kwa Citemu imyaka 50. Mwibuke ko Roma ni umugwa mukuru wa Itali, w'Ubutaliyano, ariko mu nyuma vyaje guhinduka, ariko ico kindi cigwa. Hanyuma mwibuke neza yuko usomye muri Daniel igice ca 11 ku murongo wa 31, aho batsindiwe intambara, aho Edomu atsindiwe nabo kwa Citemu muri Egypti, yaciye ashangashirwa, aca hitana abayisirayeli, ahitana n'ingoro yabo, arayisivya, aho konsereza hose barahasibanganya, amategeko yose y'abayisirayeli barayasibanganya kubera ishavu. Noneho ibintu byose bahonsereza, niho bonsereje ingurube n'ibizira byose, muravyibuka. Rero reka turabe muri Amos, noneho bamaze kwigarurira byose by'abayisirayeli n'abayisirayeli bose bari barasabagiriyeyo, byose baratwaye. None ubu rero umuremyi Ahaya aravuze ati muri Amos igice ca mbere umurongo w'9 no w'10, aravuga ati, reka tuhasome umurongo w'9 no w'10, havuga gute ngo uku niko Ahaya agize ati, kubw'ibicumuro 3 vy'Itiro mbere ni 4 sinzovyirengagiza, kuko abanje ihanga ryose ari inyagano. Kurangira muravyumva, abiwe murazi yuko n'abayashorani, no kuvuga nabo bari baratwawe nk'inyagano, bose bace bagiramwo. Aravuga ngo kandi ngo babaye inyagano, bakabashora ku Banyedomu, no kuvuga abakitemu, no kuvuga abayafeti, hari hariho abayisirayeli babana nabo, noneho abakitemu babashoye kuba Edomu. Ntibigeze bibuka isezerano ry'umuvukano. Isezerano ry'umuvukano naryo murarizi, aho basezeraniwe ngo abo kwa Yafeti bazibera mu mahema y'abo kwa Shemu. Umurongo w'10 ngo nuko nzokwanda umuriro uruzitiro rw'Itiro, rutongore ingoro zaho zose. Kuvuga rero uku niko umuremyi yaciye abahana, kuko bishikanye bagaha ubwami kugira ngo babuhe abo kwa Shemu, baca babuha abo kwa Esawu. Noneho uwo kwa Esawu baca arabahindukirira, abagira bose inyagano. Rero nuko vyagiye kugenda. Reka tusoze, mu gusozera turabe ko hari ikindi gitabo twaba dufise kitubwira noneho uko inkuru zakomeje zibambi gusumba. Reka tuje gusoma muri Ezekiyeli 28 umurongo wa 11 kugera kwa 16, twumve havuga izihe nkuru. No kuvuga iyo utanze ubwami harabaho inkurikizi. Reka turabe inkurikizi zaciye zihaba. Rero uno munsi bavuze abaromans canke bavuze abakitimu, wewe uca moja kwa moja ugenda i Roma kwa papa, kuko ariho hazwi, kandi ugaca ugenda ugasangaho abantu bo kwa Esawu, ugaca uvuga uti rero iki gihugu camye ari c'aba Esawu. Ariko urabona ko igitabo cera ca Bibiliya kivyerekana neza ko ico gihugu kitigeze kiba ico kwa Esawu, kandi bigaca biguha n'iyindi mpamvu igitabo ca Jasha cakuwe muri Bibiliya, kuko banse yuko ivyo bimenyekana. Rero nico gituma ubuhanuzi aba bantu guca bubashika ko bivyahishuwe 22 ku murongo wa 18 kugeza kwa 19, aho havuga ngo
uwumva wese amajambo y'ubuhanuzi bw'igitabo aricyo Bibiliya ndamuhamiriza cyangwa ndamuhanurira nihagira umuntu azongera kuri iyo ahaya azomwongera ko ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'igitabo cy'ubuhanuzi ahaya azomukura ku mugabane wa ca giti cy'ubugingo no kuba wamugwa w'ururembo rwera byanditswe muri iki gitabo.